ku butumire bwa nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yaragize urugendo mu gihugu c'u Burundi ku magenekerezo ya 27 na 28 ndamukiza umwaka wa 2025. Ugo rugendo nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo yarukoze mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu c'u Burundi be n'igihugu ca Guinea Bissau be no hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu vyompi. Ashitse mu Burundi, nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yakiranywe igishika cinshi cane na mugenzi we nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku kirimba c'umukuru w'igihugu citiriwe Ntare Rushatsi. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye na mugenzi we barayaze bashira hamwe ku buzima bw'ibihugu barongoye, bongera barahana ivyumviro ku bibazo bihanze ibi bihugu vyompi bihurirako, ibibazo vyugarije akarere be n'ibibazo bihanze amakungu. Ku bibazo bihuza ibihugu uko ari bibiri, abakuru b'ibihugu barashimishijwe n'imigenderanire myiza iri hagati y'ibihugu barongoye hamwe n'abene gihugu batuye muri ibi bihugu vyompi. Baragaragaje ko bose bashaka kuyitsimbataza no kuyagura mu bisata binyuranye, bashimikira cane cane ku bisata vy'imibano be n'ubutunzi. Abakuru b'ibihugu uko ari bibiri barasubiye kwerekana ko bashigikiye cane ibikorwa vyo gutsimbataza ugufashanya mu buhinga n'ubumenyi hagati y'ibihugu biri mu nzira y'amajambere, hamwe no gutsimbataza no gufashanya nyabutatu hagati y'ibihugu biteye imbere, amashirahamwe mpuzamakungu y'iterambere n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Barongeye baratera intege abadandaza b'abarundi be n'abadandaza bo muri Guinea Bissau gushira imbere guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe no gushinga amahinguriro mu bihugu vyompi. Izo mboneza zo ku rwego rwo hejuru zarumvikanye gukomeza imigenderanire no gufashanya mu bisata vy'ubudandaji, amahinguriro, ubuhinga bwa none. Ivyo vyose bikazokogwa vyerekezwa ku bisata bishasha nk'uburimyi n'ubworozi, kwimba no guhingura ubutare, igisata c'ingenzi n'amaratiro hamwe n'igisata c'inyubako. Abakuru b'ibihugu barasavye ubushikiranganje bubijejwe gushiraho umukono ku masezerano atunganya ivyo gufashanya hagati y'ibihugu bibiri muri rusangi, hamwe n'amasezerano yo gushigikirana mu bisata bitandukanye, ivyo bikaba vuba bwango. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yarifurije leta y'u Burundi n'abarundi amatora meza arangwa n'umwidegemvyo, amatora yo ku mugaragaro, amatora adakumira kandi mu mutekano. Ku buryo bwiharije yarashimishijwe cane n'urugero abarundi bagezeko mu gukunda igihugu, urugero rugaragazwa n'ukuntu abarundi bonyene bitunganiriza amatora batarinze kurindira ifashanyo ivuye hanze. Ku ruhande rwiwe, nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yarifurije leta ya Guinea Bissau n'abanya Guinea Bissau kuzogira amatora meza y'umukuru w'igihugu bimirije muri Munyonyo umwaka wa 2025. Mu bijanye no gufashanya hagati y'ibihugu n'ayandi makungu, bariyemeje gukomeza ingendo yo gukorana no guhuza intumbero be no gushigikirana mu bibazo bihanze akarere n'amakungu, mu mashirahamwe n'amanama mpuzamakungu bahuriramwo, na cane cane muri wa muryango w'ubumwe bwa Afrika be no mwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ku bibazo biri mu karere, abakuru b'ibihugu uko ari babiri barashimishijwe nuko babona kumwe ishigwa mu ngiro y'integuro ya Afrika igana ku mwaka wa 2063. Barashimikiye cane ku bintu vyotsimbataza iterambere, amahoro, imibano ku mugabane wa Afrika.
Kuri ivyo nyene barashikirije umwitwarariko bafise ku kuntu umutekano wifashe muri Afrika, bafatiye cane cane kubiriko biraba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Sudani, be no mu bihugu vy'akarere kiswe Sahel. Basavye ko ibihugu vyose vyoshira imbere ingendo yo gutatura amatati bidaciye mu ntambara hakoreshejwe ibiganiro nk'inzira y'amahoro. Kuvyerekeye ibintu biraje ishinga abantu mw'iterambere, abakuru b'ibihugu ko ari babiri baragarutse guciyumviro co gucukura no guhingura amatungo kame ya Afrika ku buryo bwa kijambere, bashimagira cane cane ku neza y'abenegihugu. Barashikirije icifuzo co kongereza umurindi wo korosha urudandazwa ku mugabane wa Afrika biciye muri ka karere bise ZLECAf, batibagiye no gufasha ugwaruka n'abakenyezi kwitunganiriza imigambi yabo y'iterambere. Nyenicubahiro Obaho Siso Ambalo, umukuru w'igihugu ca Guinea-Bissau, yarakeje mugenzi we ku ntererano Uburundi butanga mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere, na cane cane muri Somalia, mu gihugu ca Afrika yo hagati be na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaramukeje bimwe biboneka ku ntererano atanga mu kubaka Afrika yiyubaha, Afrika iteye imbere kandi irangwamwo amahoro, aho abikora nk'uwatewe iteka ryo kuba imboneza y'ubumwe bwa Afrika mu kuronderera ineza ugwaruka mu guharanira amahoro n'umutekano. Yarongeye arakeza vy'imvamutima nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari nawe asanzwe arongoye gushira mu ngiro y'amasezerano yo gusimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bene mu karere, eka akaba ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu bigize isoko rusangi muri Afrika y'ubuseruko be na Afrika y'ubumanuko, akaba ari mbere n'icegera c'urongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ku ruhande rwiwe nyenicubahiro Vice Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, nawe yarakeje arongera aratera intege umukuru w'igihugu ca Guinea-Bissau kwishaka afise ryo gushikana abenegihugu biwe kwiterambere rirama, abenegihugu basanzwe barangwa n'umwete, barazwi ishinga n'amahoro n'iterambere. Ku rwego mpuzamakungu, abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri barongeye kwiyemeza kudahodoka ku mategeko agenga ibihugu vyo kw'isi n'amasezerano agenga amashirahamwe mpuzamakungu, nko kuvyerekeye cane cane ubwigenge bw'ibihugu, ukwikukira mu vya politike, kutisuka mu buzima bw'ibindi bihugu, ukubahiriza imbibe z'ibihugu n'uburinganire bwavyo, eka n'ubwigenge bw'ibihugu ku rwego mpuzamakungu. Iruhande y'urugendo rw'akazi nyenicubahiro Obaho Sisoko Ambalo yagize mu gihugu c'u Burundi, yarashoboye no kugendera ibibanza bitari bike, aho yirabiye ibijanye n'ubutunzi, imibano n'imico kama. Yaragendeye mu Gishora, ahasanzwe hari ikigabiro gikuru c'ingoma kama z'u Burundi, izo nazo zikaba nk'uko mubizi zanditswe mu butunzi mvabwenge bw'ikigo UNESCO. Aragendera kandi uruhongore rw'inka rw'ibitare muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, arongera aragendera ihinguriro ry'ibizinu n'ikigo cororerwamwo inkwavu mu Kibimba. Umukuru w'igihugu ca Guinea-Bissau yaragendeye kandi ibitaro Umugiraneza bisanzwe bikukira ishirahamwe Umugiraneza irongowe na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ivyo navyo bikaba biri mu Kibimba. Inyuma yo gusozera urugendo rwiwe mu Burundi, nyenicubahiro Obaho Sisoko Ambalo umukuru w'igihugu ca Guinea-Bissau yashimiye bivuye ku mutima umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, arashimira leta y'u Burundi, arashimira abenegihugu b'Abarundi kukugene bamwakiranye igishika cinshi cane camye kiranga Abarundi we nabo bagendanye. Nyenicubahiro
Umaro Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yaboneyeho akaryo ko gutumira mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira urugendo mu gihugu ca Guinea Bissau kwitariki izokumvikanako biciye mu nzira y'imigenderanire hagati y'ibihugu uko ari bibiri. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaremeye ubutumire bwa mugenzi we Nyenicubahiro Umaro Sisoko Embalo agira ko kandi anamwifuriza amahoro n'iterambere ry'abene gihugu ba Guinea Bissau.